So Hamza n'ivyishi twakoranye mu ibanga abantu benshi kandi haciye igihe so buvuba ntimumenyanye buvuba aya aheze nk'imyaka ingahe muzina inamwe baheze nk'amezi 9 kuva so rero mu byo twakoranye ibanga ntangere ntacyo no telefone yiwe urazi modo passe yiwe cyane urayizi urazi modo passe yiwe na imwe ndayikuremo jana modo passe yawe turabe hagire ngo ni black ni wabona ndana ini agaga modo passe ndayikuremo ubiraba kugira ngo ntugire ngo harimo ibanga ja kuri WhatsApp turabe ko ata fingerprint irimo oya nta fingerprint kaga nta fingerprint irimo gaga WhatsApp yiwe hovyo si vyiza kuba jana telefone yawe nawe akureko modo passe turabe uri ko arayizi ushiramo nta naba message arimo hagati yanyu babiri ni the boss hagati yanyu babiri ni the boss ringana gaga nikihe kintu ufise muri wewe indani muri wewe umpishije uno munsi bikwiye kugenda ukimbwira Isaac TV ho ebana reka subire kubashimira reka subire kubaramutsa mwese mukunda gukurikirana ibiganiro bya Isaac TV ye mumbabari nasaraye ijwi ryagiye yose ati ryagiye kubera iki ndasiganira ku radio cyitwa abasirimu time cy'abasirimu kiba kuwa mbere no ku gatanu ikiganiro kiba kisaba nkoresha ingufu nyinshi ikiganiro dusamba igisirimba ikiganiro usanga nyine ndani cyashusha abafana baba bashushe abantu batumviriza 97.3 iradira barahomba vraiment kuwa mbere no ku gatanu guhera saa 4 y'ijoro mbaga saa 6 y'ijoro mbo reka rero ngaruki sivyo byanzanye murabizi imisi yose duhuye mbashaka tuyage n'abajama banje tuteri story namwe bashaka nyene duterame ndikumwe rero n'abatumire shasi bashasha vraiment sinye gahunda mbeshe ngo ni bashasha siba umwe ni mushasha mabujanga niwe mushasha ariko no mushinga ntahe Hamza Mfalme baba yao ni kasore baba yao ni kidumu wewe rero sinzi gucuba baba wandi okay reka nangure kuramutsa oya Hamza wewe rindira kwanza priorité of femme nawe tuvyumva mabuja ndakuramukiki namahoro meze neza cyane akazina nitwa Gahimbare Bernardine ariko bantazira gaga gaga kumenya nugiyewe gaga oya Hamza yagucokoje oya nimba gucokoje mbwira namukwega amato oya umeze neza rero namahoro okay gaga rero turi kumwe nawe ngaha muraza kumenya icari murindire ndikumwe na Hamza we turinda no kuvuga byinshi muramuzi Hamza asinza kuri ibintu ni multi service yo Hamza wasigara no cameraman Hamza no mu director Hamza no mu acteur Hamza no mu pagasi Hamza no mwanditsi Hamza no muririmbyi Hamza no vyose abirimwo urumva numustar mu majambo maki wa vyose Hamza ni bon Jenny Fresh we kanake bo question yuko nyine amafaranga yabaye menshi gusigaye directeur general je ndagutahura banyakubahwa gusa Hamza uraberewe ke amafaranga ni meza we muramurengera Hamza sigaye asa vraiment Hamza yasha vraiment Mungu asifiwe Mungu ni mkuu Mungu asifiwe sana je ndarindiriye kuba nka directeur general nkuko wawe ndifuza kuba directeur general na PJ Classic FM ibaze nkawe umwana nkawe kuri directeur general wa PJ Classic FM nta kantu wiyumva basi nta kuntu wiyumva natari uko rero Hamza turi kumwe nawe ni Hamza Mfalme muramenyereye mu masinema muramenyereye mu bindi bitandukanye Hamza yarabyibushe yaragangutse Hamza twibiri banga ryo kuganguka gwawe mafreshi ibiki ni noti nyinshi siri amafanikio ni siri amafanikio no kugira umutekano muri we amahoro muri make kubayeho abo abakuzungurutse baguha amahoro muhana amahoro na kurizika gutosheka n'ivyo uronka ukiyakira ugashimira kubumbwa n'ivyo uronka kubumbwa n'ivyo uronka mugashimira Imana tu nta bindi vyatari yego sha nuko rero gaga reka ndakuyagisha kwanza gato uyavuze byinshi avuga uyu avuze ntaheze ariko reka nje kwanza kwa gaga wewe rero uno munsi nubwambe je ndakubonye
ego ariko je si ubwa mbere umbonye Gaga. oya naba ndakubona Ego sha. Gaga reka tubwire abari ko turakuri is active. Gaga ninde? Muzabwa misosa akora iki? Mbega afise umuryango canke reka by'umuryango reka batuvyihoze. Gaga mu buzima busanzwe ninde? Numu acteur, numu actrice, numu director, numu manager, numuki. Hamza twumvise ivyiwiwe. Wowe usanzwe ukora iki mu buzima bwa artiste? Gaga numudandaje umudandaza akongera akaba n'umukinyi w'amafilme n'umuririmbyi w'amagospel. Okay, numudandaza n'umukinyi w'amasinema ariko kandi n'umuririmbyi wa gospel. Ufite indirimbo zingahe Gaga? Igeza mikro ku muntu. Ufite indirimbo zingahe? Izo ndi kumwe n'abantu zirashika muri zine ariko hari izindi ndi gukora jenyene zirashika muri 5. Zine zikuri YouTube. Canke ntiratangura kuzipostinga. Izanje sindatangura kuko ndiko ndikorana navuye kubo twahora dukorana. Urukorana nande? Aho murembe twara dukorana nyene. Yitwa? Umva Hamza ngo Hamza kubera kumbuje ntavuga iki. Ndamwibuka izina. Bo impamvu nase kuvuga izina nuko yahemutse ico gihe kuko na jewe même si tutari bwamenyene nagaga cyane kuko byabona arabikurikirana n'umu producer yabakorera indirimbo yari umugenzi yarahemutse cyane mu burofa n'impamvu nakunze kuvuga izina kandi no wanda namudugije kameme yene namunagene kuvuga izina mu kiganiro ndimwe kuko no wanda mushize hejuru akiri muto akiri muto. Urumva Hamza arashaka kurekomanda ibivugwa na Gaga nivyo atovuga. Aho turaza kuhashika rindira tugende bukiyebuke. Gaga uri mu artiste urukura kina wabitanguye ryari? De histoire gato. Ndabitanguye ubu vuba. Hamza ni wariko arabifasha. No muri studio byose ni wariko arabikora. Oya. Studio ni jenyene ku giti canje. Okay. None ni bibi. Urumva nta ndirimo ni muri kuri YouTube yiwa. Mumaja mu maki. Nani kuri YouTube izo ndi kumwe n'abandi ziriho. Andi kumvuga izi wawe rero niziratangura kujako. Oya. Ufite stand. Ziri muri studio zifite amasanamu. Bariko barazikora amasanamu. Ni gospel. Ni gospel. Nawe uriteguye rero kuba kuirukana na bakamikazi kwirukana ba Sandi n'abandi benshi. Uriteguye? Siniteguye kubirukana ahubwo niteguye kwirukana nabo kujana nabasi mu rugendo. Okay. Niteguye kujana nabo mu rugendo. Indirimbo zozisanga nizatangura kujako kuri YouTube. Kuri chaîne urumuri. So indirimbo ziwa ndabiza ko manager ndazi ko afite byinshi byo kuvuga. Uyu arababwa. Ndaza ashaka kuvuga ndaza kumaribwa. Uravuga nyakubaho arindira. Gusa ari bazo badashobora kwishura bivanye na experience n'ibindi. Experience no kunyina ironga. Baza ko ironga gute? Nukunyira ifuko tumunyuzure, tumubaze kwanza avuga ati narabagije ibibazo. Natubwire indirimbo ziwa zizoja ziza kuri channel iyi. Nivyo nariko namubaza. Urumuri filme. Urumuri film. Yitwa kwenye niyo channel urumuri film. Okay, urumva ni urumuri film. Kubera iki ari urumuri film atari kuzina ryawe, atari YouTube yawe wewe bwite. Kubera iki ushaka ko bija kuri urumuri film? Sinahisemo kwandika izina ryanje kubera riri nini. Niri nini? Okay. Ucovuga ati reka tuvyoroshe. Icyo nandika ko urumuri filme kuko sije jenyene urumva ni chaîne musangiye n'umushinga nanga. Okay, sawa. Hamza. Ndazi ko ababwa. Reka ndakubaze rero. Hamza mwamenyanye gute na Gaga? Gaga twamenyanye mu kazi, twahuriye mu kazi. Tumaze kumenyana mu kazi sanga n'umuntu yari afise indoto yo gukina filme cyane, yabigerageje na kenshi, aho agenda ahura n'abantu bamudesevinga. Wasamutema nabafasha mugabo bikarangira bamuhemukiye sanga indoto yiwe yari hafi mu kuzozima atarayishikana hazoshaka sanga ari muri yakanye gutangura kwihebura cha duhura nanje ndi umuntu mu buzima ndakunda gufasha umuntu mbonye afise impano mfatiye ukazi namba mfise n'ama connaissance n'abafana banyizera ndavuga ati no même si wahuye na vyinshi reka je ndagushire muri carrière ya filme rero hama dukorane kandi ntidukorane nkuko abantu bandi babimenyereye ngo vurugu apana. Je ndafise idea yo kugira channel YouTube yanje yari nahari ico gihe turavugana ati rero reka dukoranire kuri iyi channel yanje nyene iyi ntibi yanje kandi yitwa yacu
jewe nawe hama ibikorwa vyawe vya gospel bizohora bihaca ibikorwa vyacu vya filime navyo bizohora bica ku YouTube channel yacu nyene yitwa Urumuri Films niyo vyose bizohora bikoranirako niko tuwawe umenga hariho groupe ya Urumuri Filme we y'imuyinga sinzi n'amakenga ubona bigutera kwa ni ma groupe yita Urumuri Film kubera ki mwahise mu gezi bon en fait isi irazunguruka kandi idea urashobora kuyisohora no munsi ugasanga hari wundi yayisohoye ariko nimaze ikintu cha channel ni ikintu gisanzwe kwita izina ikintu kandi ugasanga hari wundi yayise izina ivyo ntaco bitwaye uko gikuru nakazi uri kurakora ushirako nawe agakora agashira kabafana baramenye ukuntu bari difference abo nyene channel yanje yitwa Urumuri Films niyo dukorera ko twese jewe na Gaga ashirako gospel n'amafilime turiko turakora twese hamwe hari series zotangura gusoka kuwa gatatu 23 coming soon iriko ashobora kuja kuraba ego okay narayibonye coming soon cinema iryoshe kweri gusanze je kintu no gukeza ko uri umwanditsi mwiza kuri story ya film vraiment je ndi mu bantu bakurikirana cinema zawe live kabisa Mario gute kuri Euro TV uzoce bivamo canke bimeze gute Hamza tumenyere kuri Euro TV atangiye kuyugurura amaceno yiwe n'ibindi vyiwe nuko nyene bagasore batangiye kutugora kuri Euro yacu bihe bimeze gute yawe bon en fait niyo difference je nagomvye kugira kubera mu Burundi twaramenyereye ko umuntu hageze kuri etape agira kanivo kuko yokora ivyiwe acabanza gushwana nabo bari bakorana nico kintu twamaze kumenyera mu bantu so je mu buzima ndakunda kwibuka kahise kanje nkaraba aho navuye naho ngeze nkaraba nico mba nkwiye gukora so jewe mu Ihuriro TV nuno munsi ndiyo akazi kanje mu TV karabandanya kujya nyene wanashaka minsi nuno munsi numufatanye bikorwa wanje mu YouTube channel yanje hari ukuntu dukorana jewe nawe hari ibintu dukorana nkuko nandi ndamufasha mu kazi kiwe tugafashanya nawe hari ivyo mfasha mwibi vy'iwanje so mu Ihuriro TV ndiyo kwa kundi nyene niyo mvuga ati abafana b'Ihuriro TV n'abafana ba Mario n'abafana bakundi bikorwa vyanje mu Ihuriro TV bose niyo bashidukane niyo nkabaze no muri TV wanje kuko ndacyari hano nyene mu Ihuriro TV ndeno ngahi wanje urumva ni famille gusa irikiraguka so ibikorwa biracabandanya kujya nyene Mario rashushe imyaka 2 irikirasohoka diza haje muri imyaka 2 Mario imaze imyaka 2 tugeze kuri saison 6 episode 29 ari wowe yandi ego diza ubu tugeze mu serie jana na 40 bizigura wayitanguye utaragira amatama ubugeza ahantu gufisa nari nkiri umwana birazi 2000 combien 2020 tubimenyere kuri kwa prison break hari kwa Amerika bakinisire mu myaka 5 10 vyaraje no ngaha turashoboye kubera mbese twe nta mitwe dufise kubera iki abanyarwanda bo bikora bamenyageze kuri series zingahe nyinshi twe ntabanditsi dufise je Mario narayanditse rakwije imyaka 2 nzogirira na anniversaire y'imyaka 2 kandi iracabandanya so ati rero we na Hamisi murakorana neza Ihuriro TV je na Hamisi nta kibazo dufise aragufasha ibikorwa vyawe ukamufasha ibikorwa vyiwe so nice akaroro keza cyane yego vraiment Hamisi aragira share ya channel yanje Urumuri Films arakora share y'igikorwa canje ndakora share y'Ihuriro TV turiko turafashanya vraiment nta mpamvu yo kugwana gushwana iterambere ribagiza muri sangiye mukagenda mwese Gaga ntwakwibagiye ndakugarutseko mbega we na Hamza kugira Hamza aze kwanza kwinjire mu matwi urumva Gaga reka tufate cheno tubishire hamwe tubifatanye urananiwe kugurura Gaga official yiwawe uramwizeye Hamza ico cizere kwanza caje kivaye wamwizeye wisunziki nuko nayimaze kumuraba igihe kinini mbona ari umwana mwiza ndakana keza vraiment ndakana keza ivyo birazwi sawa Hamza tekana baracago tsuka kwa mashugwe ngaha madame ati usanga n'umwana mwiza cyane gose ubwana bwiza wabonye kuki yakoreye ikintu iki ku buryo wabonye ati uyu mungu ndamwizeye vuma tugakorana vyotese so Hamza n'ivyishi twakoranye mu ibanga abantu benshi kandi haciye igihe so vuba ntimumenyanye buvuba aya aheze nk'imyaka ingahe muzina y'inama baheze nk'amezi 9 so rero mu byo twakoranye ibanga ntangere mu byo twakoranye byose nuko yabishitsa nirabyinshi namutuma akabishitsa canke byinshi yamfasha wari mu gihugu nyene canke wari hanze y'igihugu gato ko Hamza abana badada bari hanze y'igihugu umenga barumvikana deja nushaka kunahura ukundi murumvikana baramwizera cyane nivyo nagira nyene mu Burundi wari Burundi okay so gusa ntari ngaha nyene namukurikirana cyane kubera ko abantu bari kure urabura uburyo
ujya utamuzi umuntu umuronka maze gushika ngaha rero ndamurondera. Okay. Amasezerano yawe nawe rirameze gute, ngire muzokorana bimeze gute, mufitane contrat cyangwa muvuga muti oya twarabaye umwe vyaraheze? Nta kontra aka nakazi ko gutezanya imbere kuko jega gatwavuze dukorane dutezanye imbere hagati yanje nawe yicano ni yacu jewe nawe hari kuntu twe twabiga umutahe ni wande gaga umutahe ni gwa mutahe yazanye igice nanjye nzanye igice uwazanye iki Hamza tuvuze kwanza je nazanye vyinshi vyinshi gusa iyo tugeze kuri tele nta kamera turagura yacu iyo tugeze kuri tele tura partage muri make turavuga ati ibintu bikenewe ni ibi reka tubirondera uko je nkarondera uko nawe akarondera kujya tugakora ikintu twese turi hamwe hama kuvuga ngo twumvikanye iyo cano gute hari ukuntu twavuganye hagati yanje nawe ukuntu iyo cano yacu zora tuyidirija tubingene turi babiri ikaduteza imbere tukayiteza imbere tugateza imbere n'abandi biri hagati yacu nyene bidakwiye ko hari undi muntu yomenya ngo twumvikanye iki canke byagenze gute. Of course bidakwiye ko undi muntu amenya ngo byagenze gute nimwashwana ejo mugatangura urumva yanyivye nazo za guturira tumutse ni abarira rero nimba hari urupapuro muri ico gihe ducaruzana ni haba hari ikibazo cyabazo babwira mugabo Paulo Mama je suis sûr que usinyishije umu journaliste yaji wawe mudapiblia kontra mu piblia ko mwasinyishije umuntu mu piblia gaje nivyo cyakumenya murafitanye amasezerano aho mwanditse cyangwa nivyo nubwo ati oya turizeranye ibyo nibanga ryacu. Ega nishaka kumenya ibiri mu masezerano mwaranditse canke ni turizeranye ivyo navyo dukeneye kuvuga ko ivyo navyo nkeneye kuvuga ko kubwa okay oya gaga igira ico bivuze ku gaga kwanza ndetse nariko narabaza wewe sindisho yayo nyene kumbari zikiyobwo gaga nyibwirire wawe waramwize uko nyene uko yababwiye niko biri gaga cyadodera aho nyene okay gaga cyaka kumenya no kumenya okuramwize Hamza ati dukorane mugurure cheno muzoza murayijera mwese ibintu vya YouTube urabizi udufaranga nitwaza akatumongora wenyene bizogenda gute mu bisanzwe jewe ntabwo ndirira amafaranga ushaka iki ahubwo ndirira ko twoteza igihugu cacu kure none igihugu iraguteza imbere gwagiteza imbere turagiteza imbere mu mafilme amafilme no yakina kugira abikiga kugira igihugu cacu babone ko ari cyo nta mafaranga ubukeneye amafaranga ni ibintu bitoya cyane turayasiga ariko siyo buriko rarondera gaga Jendi n'umukozi w'Imana umukozi w'Imana urumva reka ariko n'ubukozi ega ni Imana ikintu izake abantu bakora ibintu bisaka erega ha kwisi si wacu iwacu ni mwijuru reka rero kutubaza ivyisi cyane kuko iwacu ni mwijuru hasi wacu we Hamza Hamza rero buri kumwe na mama pasteur of course vraiment gakiza ntubona ko nsigaye nsa neza ariko unarakiriye gakiza cyane urumva ijambo ry'Imana ngo ndaryamamwe ndaryumva gusa gikuru no guteza imbere igihugu nyine natwe tukiteza imbere hama no gusaba support n'imihezagiro kuva ku bafana namwe bw'ababoss b'amaradiyo n'ama TV presenter n'aba twaguhezagiye twabahezagiye nkaje nabahezagiye vraiment nimiterera imbere gusagaga niya kugora uzumbwire asanzwe kurondeza amaguru niya kugora uturazi na turazi aho tuvumburanira uyu no mujama wanje uyu no muniga wanje uturazi aho tuzohurira ama rero gaga reka ngaruke kwanze bawe gato Hamza tekana hari ibintu byari bimaze byabaye ku marezo sosiyo Hamza no mustare vraiment birazwi byinshi byarashye no kuri les active ara bibona cyama couple by'inkundo vyiki naribonye wagiye wavumbuye muhira ngisha kuvugisha umusheri waraho wakera bari bikundaniye barabana nyuma yaho birazana induru sinzwerere ibintu byinshi bigiye bintu kurabibona byagutera ikibazo abyakiriye gute nta kibazo byantera ciki kandi tutari kumwe yari umugenzi yari umugenzi ariko okay ariko ubu rero ubu muko mukorana nande kurumva ni groupe yanyu muri babiri nande ni monsieur madame n'umuntu n'umujama wiwe ndiko ntubavuga byinshi uwo n'umupfasoni w'umushinga naye kanaka afise umuryango wiwe yarakoze mariage ndazo urabona hajya ku ntoki yarakoze mariage afise n'abana babiri arafise umufapu bavuga umutambukanyi wiwe ni n'umugenzi turanayaga arabizi ivyo turimwo so nta kibazo gihari turiko dukorana nk'abantu
dukeneye kwiteza imbere twebwe nyine. None Hamza ko nabona umenga hari ikintu kiri behind yanyu sheri akamuna hamagara na sheri nyuma y'ikamera sheri nkabona uko bamuhanagura utuntu oya urabeshe nondenganye jewe papa Jemedari ndaza araza kubona ikiganiro mana arazi ko ndamwubaha mbabarira reka ntunteranye papa Jemedari ntunteranye n'umugenzi turanubahana niwe mugabo witwa asumwana yitwa Jemedari umubogari nundi yitwa Maso so ivyo bintu uvuze wabeshe je vy'abashiri wo bikwiye ariko kwitana sheri birasanzwe oya kubganje ntibisanzwe ntunteranye nta makosa nshaka oya ntagafuhe birasanzwe so urumva nimba mukazi hari ivyo bishika kubera na filime turashobora kuzokina filime twitana sheri ari umugore wanje muri filime canke mukazi nkaka yene twikino dukora ariko mu buzima busanzwe turi muri partnership turiko turakorana twiko turakorana twiteza imbere twebwe duteza imbere n'abandi bakeneye gutera imbere hagati yanyu babiri ni the boss hagati yanyu babiri ni the boss ngenda oya reka Drizi naduri kurumva ino ikirori cyakurenganya none urumva mwese mugizuku sinzire ngo ntore ndeke muri make turemerana hari utwara uwundi hagati yanyu utwara uwundi ari manager basi manager bo manager ni Gaga niwe manager wanje Gaga niwe manager wanje ariko ni manager wanje tuvuze manager ndibaza umwe wese aratahura icarico ariko urumva niwe kuraba ko waberewe no akwambika no kuraba ko wakubise ko kitoko nimuzo wari wambaye sizi ariko urumva vyose ni fresh no kuraba ati sheri wambaye impuzu nivyo muri cinema rero navuga sheri wambaye ukagira uko nka manager kuko manager urumva manager byabafise kezi kenshi araba ko wafunguye ko wagize niko nivyo ushatse kutubwira bo ni manager mu kazi kwese gusa ukandi kurasha ko kasheri niko katariko ariko ibindi byose nivyo turese ko kashiri gusa washizeko ibindi byose mu kazi vraiment ni wabihaga wewe nguvu yo kuraba umuntu ko yariye ko yaberewe ko yagize kiwo bikura he umusani wawe umuntu umaze ko manager wiwe nta muntu akorana inzara munda utiza kumenya ko umuntu yariye canke afisa hajyama canke kandi wowe ntumwokorana n'umuntu wi manager wiwe ngo yambare nabi canke yambare ibintu bitabereye ko manager ndibazo horobona Edith Kemono Cheni wa Big Fizzo bari nko kuri show n'umugore n'umugabo bajya ariko bari urumva rega nagwira ikintu Monsieur Madame biraryoshe kumanagingana shobwira ati sheri no shaka kumeruku nawe ati okay nakumvise sha bebe sinavyo nkora nawe kambwira ati bebe no shaka kugira uko nakavyumva urumva muri ico gihe biraryoha biratesa turimo turi muri ivyo vya Monsieur Madame turi nene Hamza uri single ubu ego canke oya uri single oya je sindi single uri mu rukundo ego nande singombwa ko ndamuvuga okay sawa singombwa kumuvuga jereka ndamucengetera kandi jenzo zogumanda ama stat kandi uranyemera ivyo nzobona vyose mvuga Menda kubaza ikibazo kimwe wowe ntuje ko mfise umugore wewe why ko mwaye bari Ivete mwara mbe atatoje warayifuza imbana na mama Sheila mashira mwarasubira kera ntabyo narinzi so ivyo rero mbutarubizi ubimenye niyo muntu ndakubwira ati ntafu nteranya wabonye impeta arabimpeta kwanza hajya wayibonye ibindi ntusire kubigarukana numufuhira Hamza numufuhira Hamza ndamuhorike ndamuhorike mu frere kutavyumva twe turi mu kazi kutabitahura ivyo bintu ahubwo reka twisabire support amashera ndamweme arije amugize kumubwira ati je ujya zogaruka umuti yakoresheje warafashe none mwapfukira ibeti oya turi mu kazi gatishemwo ntaco wigeze ubivuga ko Hamza none nari kukuronka gute aho kwanza uri kuratuma ndamuha hiti naco none nakare waranimuhaye nari ico bundo ntwababonye tegeza kuvuga n'uburyo mwavanye kuko n'ubundi mwabanye twarabyumvise ndagukunze mana isi nijo bo Ivete twaravanye napfuye oya dupfa umuntu apfa no mu cyatumye muhura twarakimenye wala icyo twapfuye rero twagifiriye mu gitanda no mu nzu ivyo mu gitanda no mu nzu nabyo ntibishobora kumenyekana ije no kuva ni Syria ndani gikuru gusa twaravanye birazo c'est fini urumva ko nagashaka kubimenya yumva icyatumye muhebana ngeraza kwimubwira urumva uraza kwimubwira wenyine nyuma ya kamera ariko ntiwabimbwira nzoca ndabivuga so bintu okay ntavyo nzomubwira
kugira kubereka nibihuye na management n'ubundi ivyo ntawe bihure no ku managing ifamenye ingorane sindakurikirana muri byose none kuri byose aragukomanda umugore n'umugabo ivyo bapfa abari amabanga yabo hagati yabo rero ikintu gihari reka du promoting urumuri films twayumvise reka abantu bayigire ko Sabonnez bagire share bayipartage hama ndakeneye ibintu byinshi mu mes frères urazi gutangura ibintu nk'ibi urakeneye ibintu byinshi ndakeneye ibintu byinshi kora urazi gutanguza ibintu nk'ibi ko bitoroshe biba bikeneye uburyo burebure nivyo ara managing ariko hari tudashobora twebwe hari biturengeye bivanye n'intango yacu nivyo ngo murakeneye ifasha ko bantu murakeneye ivyo babatereye uhuye n'umuntu avuga ati okay gaga nabonye we na Hamza n'ivyiganiro cyanyu kwana muranaberanye nukuri ni bien shaka rero ndabaterere shaka ndabahereze like ndabahereze intererano kugira mutere imbere groupe yanyu urumuri films itere imbere kuko bisa neza tubaterera iki cyane cyane cyo dusaba na Sabonnez menshi n'ama like menshi wenda gira subscribe hari ndazi turi hamwe atakibazo gihari byose bizogenda neza wowe urumva yuko wironkera ababone gusa benshi nta bindi bizizana ibindi bizizana Hamza wewe urahuje na gaga nandi byo nshaka rero nk'umukinyi wa filme umwanditsi umudirector umukozi wa vyose ndakeneye intererano yabo kuko ndakeneye ama laptop ndakeneye ama camera ndakeneye ama mic ndakeneye ibintu byinshi hari ivyo dufise hari n'ivyo tudafise cyo je ndakeneye support ko ndafise abantu baba manager bankurikirana abadukunda bakeneye kudusupportinga kandi turakeneye support none umunsi na tugeze no munsi na Diamond aracyasaba support turekane na jiwe na leta irasaba imfashanyo leta irasaba imfashanyo je rero ndisaba imfashanyo umuntu afise icyo yofasha kuri urumuri films kugira jewe ntera imbere kagatera imbere nuri kumenya we nagaga nimko murabihuriza oya gaga je ndamutahura kumenya ivyo ashaka sivyo ushaka oya niko ndi mushasha ntabyo menyereye cyambere bantu tahura gaga nivyo mushaka oya gaga numukinyi 2 ni hakibizamwo none gaga procedure y'ibi ntazi ko mukeneye kamera bo ashobora kuba bizi nk'umupfasoni kubisaba mu bantu kwa byo muteri cyo twaramuje narakubotse ingoye nta soni nkigira warabayitimba uyu n'umugore irimvye wa gospel ank'umusanga ariko arumva isoni ngira ngo mu mana ntibirekuriwe navyo no menye kuri bambonye kuri eglise ndiko ndasaba imfashanyo yo je rero kubera tacho nasezerana Imana kuyikorera reka ndavyisabire navyisabire bavyimisi vy'amakamera ama mic ama product ama laptop n'ibindi bikenewe byinshi so umuntu afise ikintu yofasha kugira urumuri films zitera imbere nagikore vraiment nimero zanje barazizi sinzi ko nozibaha ni 60 rindira ko tuve ko rindira ko tubaze gaga ko bikwemereye gaga manager uremeye ko atanga nimero ya telefone mabuja ego ko naco yompisha ndabizi okay naco yo guhisha ego naco no telefone yiwe urazi modo passe yiwe cyane urayizi urazi modo passe yiwe na imwe ndayikuremo jana modo passe yawe turabe hagire ngo ni black ni wabona ndana ini agaga modo passe ndayikuremo ubiraba kugira ngo ntugire ngo harimo ibanga ja kuri WhatsApp turabe ko ata fingerprint irimo oya nta fingerprint gaga nta fingerprint irimo gaga WhatsApp yiwe hovyo si vyiza kuba no jana telefone yawe nawe kuri ko modo passe turabe ariko arayizi ushiramo nta naba message arimo n'abantu batatu usanga waramutegetse ahindura nimero manager ntavugana n'abantu hovyo hama inimero zanje rero z'abantu bakeneye kumfasha kudufasha ariko je cingira makenga ivyo bintu byo kumenyana ama modo passe mu bikurahe kare muri ko muraduhena ngo nimukundanye ngo ni muri uni manager wanje turakorana mu kazi manager bakura banzureke ashobora kuba ari dirige ari cameraman wanje ntazi modo passe ugeni cameraman ico kimwe ibivyi wacu ariko je shobora kuba busy nkamubwira ati fasha gatonya tora ikintu kanaka muri telefone runga ikintu kanaka muri telefone yiwe canke muri wanje nk'abantu dukorana singoma ngo nkuriramwe mode passe sumwicanyi arafise urugo arafise umugabo nta busuta akorera muri telefone none wumva impamvu yo tuma ntamenye mode passe ari yi je nta rumogi ndandaza sindi umusambanyi sindi umwarumogi sindi umusambanyi none kubera iki atoyimenye mode passe mbe mwe ngirira share ukuntu kubega garabira mu twengeje kwaci yakanguka jewe ntenze ko yizaka cyakanguka ngo nari ngo nabyakora oya ivyo twara ibintu by'abana ivyo twara bihebye ikoze kera biruka ryari dukeneye yasinga mwumva igenda biherukirako ibyo twabihebye turi kumwe na pasteur mukozi w'Imana ntumukozi isoni mukozi gusa murumva ko ari ibintu byiza kuko urumuri films izoca ko ifilme iceko n'amagospel yiwe nyene ubwiwe bwite
ama video n'ama audio vyose bizoca ko hose. Support rero twari twasabye naho uri kuranciramwe ntaravuga inimero udakeneye ko abantu bamfasha. Inimero rero yo kumfashirizako ariyo yari mikashi yanje ni 62 62 869 amajana 869 502 amajana 502. Nizo nimero zanditse ko bintu n'Imana Hamza. Rero urinde amahera muri mikashi. Oya bon navuze ku sinageze obligatoire kuzo navuze ku muntu yifuza kubona dutera imbere tukateza imbere n'abandi but je ndafise abantu nk'amajana ngara muri crew yanyu muri equipe yanyu muremerewe ko undi yinjiramo biremewe apana kwinjira muri crew kwinjira muri crew kuzana none nabaje nka manager nawe ashaka guterera ushaka umuntu azane kamera azane mashini bwaheze Isaac nukuvuga hariho umufatanya bikogwa n'umuntu avuga ati bagiye ndabafashe ndavuga umufatanya bikogwa ntayimere ko of course arari kuriwe abafatanya bikogwa bakeneye ko dukorana kugira twiteze imbere tutezanye imbere twese akeneye kuza muri crew yacu nka manager tufatanya akazi gireko arabana turaba bakuze ba businessman umuntu azanye imitahi yiwe nk'imiliyoni 15 cyangwa ijana ntumbaze uko yo ngabangana kose amafaranga yo zana uko ngana kose amafaranga yazanye muri no crew yanyu bibaza yuko yoca agira nuzenya iyo yagaruza gute dufata yazanye miliyoni 5 iyo yagaruza gute ukuntu yo yagaruza convaincre aba clear ukuntu yo yagaruza icyambere twebwe ibintu dukora nitubikora kugira twirabe twebwe tubikora kugira ngo bisohoke hanze kandi bimaze gusohoka hanze turarondera no mufuko après yo gukora haraza resultat kandi turacengetera ibanezo turarondera ama publicité sometimes turaronka duke mwaziga nzira zacu so je ndize ko umuntu azanye imitato homba kuko natwe byo dufise turayishiramo ko tuzi ko tuzoyasubira kutukayaronka. Okay sawa Gaga je rero ndibaza twamaze kuvyumva urumuri films ngaho mugire mu supporting ariko ko nyine urumuri film kuri YouTube hamwe n'ugire subscriber babandi bakunda utuntu turyoshe stories za Hamza nukuri Imana Hamza ari mbakinyi vrima beza je ndavyema je namandana bivuga uvuze abantu bazi kwandika story ya movie eba biramutwara umwanya ariko bimara babaza umutwe cyane arigeze kubura no mujamaraho ariko aranabimbwira atazi ko tuzinanye ngatero mujama yitwa Hamza hora kina kuyihuriro TV nigikoko mu kwandika cinema acavugana ravashe nibampe n'ubuzi je saze nkora nakazi na abantu barandondera bafise amatimu yabo nkabandikira ama filme nka ya direct oya nkabandikira filme nkazi directinga hama bakampa kanoti niba mubuzi je niko kazi nkora ndabandikire ndabadere ndabakinire zoguhikira kamera za active vuba humara wala urakoze cyane ndarosa kazi muri nunyambi navuze ati tuzobiraba avuze ngo muzoma kazi muri tuzobiraba nibiki gushaka kunywa kwanye kunyegeza ndira ngire kwa Gaga byumvise akazi muri Gaga umva rero cyo rero giye mushaka tukigirire gato icara ngaha bwa icara ngaha nibi kumenga urumva icyo nshaka Gaga na uri umukizwe na uri umupasteri ni byiza yuko umugira umumbariza uno mushinga nayo tubaza tubiri wacha kubaza dutatu ko bafise amajambo menshi wakubaza dutatu mwishuri wumbaze tubiri ama kwishuri ijambo ni gwawe mushinga naye mufasoni gwaruka uvuze genda mubaze mubaze akwishuri nawe araza kubaza mwishuri ikibazo aricyo cyose ari by'inkundo areka ndamubaze none havuze dutatu avuga igiportugal cyane gusumba akaravanga amasokoro so reka je ntangure Gaga kubera iki mu bantu bose bakora filime mu Burundi abo maze kubona ndazi ni benshi ku ma YouTube ukiri ni Buraya ukiri na hehe za Mozambique kubera iki muri bose wese mu gukorana nanje Hamza nikwana ntabwo ugara kandi uritonda kandi ubikorana ubwenge kandi uramukunda akabazo ka kabiri reka jenze ku ka kabiri baza akabazo ka kabiri Hamza ariko arayungurura ibibazo of course fombaze ibintu bifise ubwenge baza Gaga nikihe kintu ufise muri wewe indani muri wewe umpishije uno munsi bikwiye kugenda ukimbwira kuva mumenyana nikihe kintu utarigera umbwira kiri muri wewe wama wifuza kumbwira uno munsi nshaka kukimbwira nice nta gihari okay akagatatu
wateguye ko tuzokorana gushika ryari ni kiye kintu kibaye hagati yanje nawe akazi kanje nawe kazoca akazi kanje nawe kazoca gahagarara amarolation mufitani yo cyahagarara akazi kanje nawe none si relation y'akazi voilà relationship y'akazi relationship yanyu cyahagarara ni giki yagukoreye bica bipfa kugira kirinde gasi so Hamza urabizi nakubwiye nti utegerezwa uri kumwe nanje kwa ndi umukozi w'Imana nakubwiye sindi umukozi w'Imana ariko ndafise aho sengera ndi umukristo namubwiye ko ingeso mbi ntazo nkunda nkuko babimuvugaho numvise nawe umengo urabitwenze cyane uramuvuga yuko afungura cyane ntabyo nzi ariko nkeka yarabihebye kuko yarakiraga kiza yabivuze sinzi bizoza bukebuke ikindi naco arakizi simpaka ndakivuge igiki kivuge naje bo ico kindi jereka ndakivuge kubera yarakimbwiye ico kindi yambwiye ngo turi mu kazi naho nzozana umukobwa mwiza ameze gute mu kazi ka filme sinze nigere nkunda no mukobwa dukunda kinisha muri filme mu kazi turiko turakora nuze bigere ukundana n'umukobwa ariko uramujanira iki sicaje kuvuga yego vraiment nico sicaje kuvuga ikindi urakizi ndakizi nico nyene vraiment nti nuze wigere ukundana kimwe mu byuzi ari ikindi yakinyegeje no binumire wawe voilà nanye mbazi icyo ngundira rekana birikina bakuze bayize active icyo ngundira abakobwa ntibigera bihisha umukobwa n'umuntu wa mbere akunze arakunda aravuga byose nivyo vyinkundire ako twakubwiye ko twege dukorana tudakundana oya turakorana ni nkuko nawe ntakwanga nije n'umunda yarije niko navuga no kumushaka mucyo musigurira ibintu voilà darindira ibibazo bibiri muwadishamko kwikirundi kinchanga muwazi gushaka mu Faransa Portugal nacyo nzi so Hamza mbazura bakamera kandi afise umuduga oya ntawe dufite turakeye nako twatiye sawa naco Hamza igeza niko ni kubera iki keshi iyo tuvuze ati iyo twakoze akazi keshi twamaze ibintu bya filme birarusha twavuga ati ka tugende twicara ahantu dutuze usanga hari abantu baje kungora ntabazi so bakanyumvira ibitari ushobora kububizi urakoze gore ndavyishuye ahantu bantu b'Imana umuntu adakunda iterambere ryanje kuva no munsi ngoma niruke nawe hari abantu bigira aba ex banzure kemeze kuvuga hari abantu bigira aba ex no eka ni nabo wanashaka hari abantu twakundanye nabo twahebanye nabo twavanye nabo baza babona no hicariye na manager mpagurutse bagaca baza kubiramukisha ngo nisawa ngo ngowe ngo je ngo nitwa kanaka ngo nawe witwa gute byarabaye ejo ahantu nicaye kandi umuntu avuza kubona kino kiganiro nzoguturitsa nzokuburira indero sha twubahana ivyo bintu mwe mukora n'umugore tubana mu nzu mu mashira nkavyarakora ibintu byo kwihatiriza ubuexe muza kuvuruga abantu mu buzima bwabo je suis fâché ndababaye vraiment parce que ejo vyarabaye kandi vyaramubabaje umva baca bazumengo none yababaje ikigane mudafata no bamuburira indero baza bamushira muri cadre atarimwe naho bahuriye nabo genda umuryango wanyu reka abantu baraguhuye jewe twarahebanye vyaraheze sindakurondera none irakere problem so bijya bintu ntibizosubira ndagusima imbabazi nka manager wanje kuko barakubuza amahoro kandi barakuburira indero so twubahane sha genda umumesha izakura bizi ico cyavuyemwe twishira ikindi cyanciye mbabara kwiri sha kumega byaryoshe ahubwo jiwe ejo nkiyo ndahamusanga mbiyarinde Hamza iryo nibanga nupime no ego vraiment Jegre kace ndamuvuga kuvuze ngo ntapime oya ntumuvuge yasabye vraiment ntumuvuge ngiye ndabivuge oya ntumuvuge ndabivuga ntumuvuge wala bazi kibazo cya kabiri oya mukabara muburira indero vraiment
umuntu ntimuzina nyine muzi cereka arafasha umuntu none we no gusanga ahantu ntakuzi ndakubona mu biganiro nkacanza nkakuramutsa ntakuzi nkaca ndakubaza izina nkaca nkubwiza banje kundaba ko ngiye umva bayakunenze umva mpagurutse fye nabo bagaca batakuniharibiya maisha abantu ko badakunda iterambere ry'abantu vraiment nibi umengo hariho ikibazo ko bwa mbere sinaye bwakubone usanze aho nicaye ucuza kumbaza izina nibabira ma basi umuntu ufitanye ikibazo zogenda nyitwarire kwiyumvira ikintu kuko umuntu basi dufitanye conflit conflit ndiko ndagendana n'uyu banyumvire mu bitari ibyo bankomereze ndi umugore w'umuntu voilà so je umuntu basi mfitiye ikibazo azonyitwarire basi tugiheze acha kuniharibia maisha watu wa Mungu dukunda iterambere ryacu je nimba ndiko ndatera imbere we twarakundanye kwa watu twakundanye atakintu mfise nobone ndiko ndatera imbere ngucubabara ivyo ibintu bisanzwe kandi sinzo kwa mahaje ko ba ex afsinge so ndo problem babasha ngo duce dupfa urumva yo tufanye nabo ngo twashe ngo kazoca gapfa nana ari kudanganya nyinde yakubeshe wona nsagute okay none ubayeho kubera abakobwa ahubwo nukuvuga tuvanye nabo umukobwa muvanye nawe nuko utakundanye n'abahungu benshi niyo chance wagize iyo muvanye tabwa ati abantu apigike ndora ndamubona mu ibarabara yabuze n'impuzu yambara asa nabi ndamuvuge kubera ko ari Imana atashaka kononera abonye ahantu gusosaga nk'ubagomba ngo bakubonye nk'uturi nka mu kazi kacu baze bagutuke bakubwire nabi tubati Hamza je nawe ivyakazi tubihebe toka twache kazi je nsubira muri stress ntangure kandi bushasha ntangure gutabuza bafana bushasha yacu Imana kurinde Imana nayo kandi nawe ndazi ntavyo gukora kuko nitiko dukorana kubera abantu turiko dukorana kugira ntabwo dutere turiko imbere turakorana kubera abantu ariko babibuze ntibanyumvira uko ntari nzobamena oya ntuzobamene kuko ntabwo tuza ko umuntu asubiza inyuma mu dindi ntabwo kubamena je ndiko nditerera imbere abafana baranyizera abafana barankunda abafana baransupporting why mwe mugomba kunsubiza inyuma none ababosi banje banyizere mwe musubiza inyuma je vraiment byinshi Baga kwizera wacha wacha ngaba guteranye nawe abafana banyizeye kaganyizeye karabwira ikintu ico kintu naje carigeze kumbako ndabizi abex gamana nindanje bakarindira nyene bara ugira utera imbere ucabaza bakabisukamo mabisi kugira nyene upigike attention kebana yo Hamza tizowa mongo nzobamena kwiri je nzobamena Witenda ari umugore wo mu nzu kubera ko biba byumvikana n'umugore wo mu nzu mu gihe uyu ariko defo iri kuri uyu ntiyo biri ku mugore kuko ufise umugore uragenda ukamupresenta uyu n'uyu turi kurakorana ibi n'ibi so mu gihe rero bataramupresence adusanze aho twicara agashavura akabaza ndashaka kumuhariza ariko nawe amusiguriye no mu nyuma kaza akabyigenzamwo nabi nta rezo no muha ikiza rero ivyo bishaka kuri bwa buntu mugomba ko dusubira inyuma okay akabazo ka nyuma mbe bashamvuge gute Hamza urankunda yose mu byakazi mbaza umugabo w'abandi kandi nanje ndi umugore w'abandi nicaye imbere y'Imana ndiko mvuga urankunda muri cadre y'akazi urankunda basi nyene dukorana mureka yibariza ikibazo ciwe reka nzi so Hamza turakorana ndi mushasha sibyo ntabwo twari bwakorane mu bintu by'amafilme ariko mu bindi turazinanye mu bundi bw'amadiri yes turazinanye n'ubu turabubandanya so ese ubona ndavyitwaramo neza canke ndavyitwaramo nabi bo muri cadre ya management kuno je rukura managinga ubikora neza muri cadre ya filime gukina ndacyafisa akazi urabishoboye ariko bivanye na experience jewe mfise n'ababosi banje barabize ko barambona nga akazi ndacyagafise kuko je umuntu nkinishije mba nkeneye ko agera ku rwego rumwe je naho noba ndahari noba ntahari ndamusigikaye ya script yo directing n'abandi uwo munsi film ngakogwa je ntahari no mpamvuza ati urabishoboye ariko ndacyafise akazi kandi nzobikora neza cyane kuko ndakubaha kuvyo nkorera kandi ndagukunda kuvyo dukorana mu kazi mu kazi yego sawa Imana ishimwe cyane amen mabuje ndagushimira murakoze ndumva ko ndegeje ngaha hafi mara bangira Hamza asubira ku ntebe yawe yari yava ngaho ndazi waryohera kuguma hafi son kandi asubire ku ntebe ariko yumvira ibitari byiza ndiko ndavuga ndazi yari yaryoheye kuguma imbere ya manager Hamza reka ndagushimire mfata umwanda ndagushimire abakunzi ba Isaac TV bamaze kumva ko Hamza ari mu buzima bushasha mbwirira ijambo rimwe abansi bawe twagiye umwansi wa ahari hose ijambo
ariko Hamza ubabansi biwe ba mbere n'aba ex biwe ubu no kuvuga ijambo rimwe mbwiye abansi banje umwansi wanje wese abona atakimbona kuri stati yanje atakibona stati yanje naraba deblocks ubona ntaramudebloka telefone inbox ambira ati nanje mdebloka ndakeneye ko babona iterambere ryanje kuno niko ndagenda rigenda kuko nibo batuma nkorana ingufu nyinshi ko bo bakeneye ko nsubira hasi nanje bituma bimishavu nkakorana ingufu gira mbandanye ndabereka ko bobo atari imana si yasumani. Amen. Mama akajambo kamwe kubansi bawe je nobwira abasi banje ndatsko ndabafise kandi ndatsko bagukurikirana cyane urisi ego nobwira abasi banje bakomeze kuroga banakomeze no kuvuga amajambo atariyo banakomeze no kwibaza ibitari byo kubera ko ngendana n'Imana ntaco bazonkora. Amen. Turi kumwe n'Imana. Nuko rero murakoze cyane nukuri ndegeje gahano bangira ndabavugira ibitari byo kwa kweli byose babivuze babimaze nimero ya telefone bayitanze gaga yanse gutanga uramwemera gaga gatanga gwe nimero ya manager ntifa gusohoka man shaka abantu bari man iyo ni code yes code nushaka babansi ntibakore babansi yo niba kwiteshe wowe watanze nimero yawe niba kwiteshe wowe nyine nuko rero abana jereke nabashimire cyane mugire subscribe like na share in Isaac TV bigano byacu birabandanya mugira aho muba mubahwe ndabakunda cyane ndari kumwe na Gaga hamwe na Hamza group yabo ni Urumuri Films mugire mu supporting maze bigene neza cyane nitwa Isaac Classic Drizzy cameraman professional nitwari kumwe nawe A to Z bye bye. Isaac TV. Oh.